Shalom shalom bakunzi ba Salocom TV1. Uyu munsi n'umunezero udasanzwe aho Imana yaduteye iteka. Nkuko mubibona muri kumwe na Irambona Gile. Uyu munsi muri Salocom TV twatewe iteka ryo kwakira umukozi w'Imana arongoye ishengero rya Repentance Europe en Jésus Christ. Ni Pasteur HARABANDI Gérard. Murahawe ikaze mukurikirane ubutumwa bwiza. Ndashimiye Imana data wa twese mushobora byose inteye iteka ryo kuza muri studio. Ndashimiye Imana mushobora byose yashoboje bene data gushiraho iki gikorwa kidasanzwe gikomeye kugira ngo dushobore kuhashikiririza inkuru nziza y'ubwami bw'Imana, inkuru nziza idasanzwe izana ubugingo budashira. Ni mwene so Pasteur Gérard HARABANDI nkuko mwene data yabivuze. Ndashimiye rero Imana nkaba nkuko yabivuze ndumwungere w'ishengero ryo kwihana no kuruhukira muri Yesu Kristo, aho beshi bita muri ruhuka cyane cyane abanyagitega kuko bamaze kuhatabarirwa. Reka rero tudatwaye umwanya munini mbanze nce bugufi shima Imana hama duce dusangira ijambo ry'Imana riri ku mutima wanje. Mana uragororotse, guhaye icubahiro, urakoze kunteye iteka rikomeye kugira ngo ngire igikoresho cawe ugaburira intama zawe zo mu canya cawe ziri mu mahanga yose. Reka iri jambo rigira ubushobozi n'uburemere n'ububasha ku muntu wese yiteguye kuryakira, rikiza umutima, rikiza imibiri, rivura imishaha, rireme ibitariho bibeho, ryice imigera yose yonona ubuzima bwa kiremwa muntu haba mu buryo bw'imwemu canke ubw'umubiri, maze riteze imbere abasavyi bawe, rikure hasi rishire hejuru impahazwa mu izina rya Yesu Kristo, amen. Salocom TV1. Salocom TV1 on YouTube. Ni jambo rero ridasanzwe rikomeye cyane ryanditse mu ikete ry'Abaroma, gitabo c'Abaroma igice c'15 ku murongo waho w'indwi. Niri jambo ngiye gusoma, igitabo c'Abaroma igice caho c'15 ku murongo waho w'indwi. Bibiliya ivuga ngo nuko mwemerane nkuko Kristo nawe yabemeye kugira ngo Imana ishimishwe. Ndasubira mwiri jambo, nuko mwemerane nkuko Kristo nawe yabemeye kugira ngo Imana ishimwe, amen. Niri jambo ry'umunezero ndagufitiye wewe uri kurankurikirana. Birashoboka ko hari umugenzi wawe muri kumwe kandi mutari kumwe, urashobora kumutelefona, urashobora kumwandikira umubwire ngo Imana mu ijambo ryayo ivuze ngo twemerane kuko na Kristo yaratwemeye. Imana ishimwe cyane. Reka bene data ndababwire ingorane dufise cyane kuruta izindi ngorane zose. Ingorane ibujije isi amahoro, ingorane ibujije isi gutera imbere, ingorane ibujije imiryango kubaho neza. Amahoro mu ngo, amahoro mu bihugu, amahoro mu gihugu, amahoro mu mashengero, amahoro mu bisata bitandukanye by'ubuzima arabuze. Kubera iki? Kubera ko abantu ntitwemerana. Imana yaturemye mu budasa. Hariho ubudasa, ubutandukane Imana yaturemyemwo, kandi Imana ntabwo yihenze. Imana ntiyihenze. Uko yandemye irazi ico bimaze kuri mugenzanje. Uvyo yampaye irazi ko ari inyungu ya mugenzanje. Jewe ndafise ivyo nshoboye, nawe urafise ivyo ushoboye, ariko ikibazo ntidushoboye bimwe, kuko no mu kwiyumvira twiyumvira twese
ariko ntitwiyumvira kumwe. Umwe wese arafise ivy'Imana imuha kwiyumvira, uwundi akagira ivy'Imana imuha kwiyumvira. Nico gituma niyo dukoze dukora ivyiza twese, ariko ntidukore bimwe. Umwe wese arafise uko Imana yamuhamagaye, ariko ikibazo umuntu wese agomba kwiyemeza kandi akagomba ko ari we yemegwa, ntashake kwemera mugenzi we. Ivyo nivyo bitubujije gutera imbere, ivyo nivyo bituma tuguma tuzungurukira hahandi nyene, tukipfuza ntibikunde. Mwene data uri kurankurikirana, ijambo ry'Imana dusomye rivuze ngo nuko mwemerane nkuko Kristo yabemeye, kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro, kugira ngo Imana ishimwe. Iyo twemeranye Yesu arahimbazwa, iyo twemeranye izina ry'Imana rirahabwa icubahiro, iyo twemeranye ibintu biragenda neza. Mugabe iyo tutemeranye duca dutangura komorana, tugatangura kwimurana, tugatangura gukuranamwo. Reka mbabwire, igihugu cacu n'ibihugu bindi, hamwe abantu Imana yaremye boja hamwe bakemerana, bagasabikanya, bagatererana ivyiyumviro, umwe wese ingabire afise akemera kuyisangiza mugenzi we, umwe wese igikorwa ashoboye akemera kugikorana na mugenzi we, umwe wese impano Imana yamushizemwo akemera ko zikora kubw'inyungu ya mugenzi we. Ndababwiza ukuri, mukanyisase twogira amahoro, igihugu cotera imbere, igihugu cotekana, ishengero ry'Imana ryo kwaguka, twofata isi tugafata amahanga kubw'ijambo ry'Imana. Kubera iki? Kubera twemeranye. Kwemerana ni uguhuza umutima, kandi ivyo ntibisigura ngo duca twemeranya muri vyose, oya. Ariko ivyo tudahurizako, ivyo tutumvikanako, turicara hamwe tukabiganira, tukasangira ivyiyumviro, tugahanurana, tugakeburana, tugashigikirana. Ibitameze neza tukabikuramwo, ibimeze neza tukavyubakira hamwe. Umuntu wese iyo ashatse kwemegwa wenyene, nico gituma haca haza impwemu mbi y'ishari. Umuntu ashaka yuko ivyiwe ari vyo vyemegwa gusa, ashaka ko izina ryiwe ari ryo rimenyekana gusa, ashaka yuko ari wavugangwa gusa. Shaka ndababwiza ukuri, bene uyo muntu ntashobora gutera imbere. Mu gitabo c'Umusiguzi igice c'9 ku murongo wa 12 havuga ngo babiri basumba umwe, kuko ngo igitsibo ngo c'imigozi 3 ntigipfa gucika. Kandi ngo iyo babiri bari kumwe, ngo umwe atemvye mugenzi we ngo aramuvyutsa akamushigikira. Kandi irindi jambo, hari akandi kajambo aho hantu havuga ngo kandi burya babiri iyo baryamanye hamwe, naho hoba imbeho barasusurutsanya. Imana ishima cyane. Mwene data uri kuranyumviriza, uri wenyene ntaco uzoshikako, uri wenyene ntaho uzogera, naho mugenzi wawe umenga arakubangamira. Ariko nashaka ndakubwire ngo mu budasa bwiwe, naho harimwo vyinshi udakunda, naho harimwo vyinshi udashima, kubera utaranabitahura, kuko si ngombwa ngo ivyo umuntu ariko aravuga vyose ako kanya nyene ucubitahura, kandi si ngombwa ngo ivyo umuntu ariko arakora ako kanya nyene ucubitahura. Muga ndakubwire, ivyo utaratahura uyu munsi ejo wobitahura, ibitagufitiye ikimazi uyu munsi ejo vyokugirira ikimazi. Reka ndakubwire mwene data, haleluya, wewe urashobora kubona umuntu umenga
ntafisi yari kwaraje mugabo burya ababona icerekezo. Nta muntu numwe akora ikintu atabona iyo ari kwaraje, apfuma ahura n'inzitizi, agahura n'intambamyi, agahura n'ibimuteshaguza, agahura n'ibimubuza gukomeza, agahura no kwihenda mugabo abona iyo ariko araja, ababona iyo ariko aragana. Mwene data uri kuranyumviriza, ibyo utaratahura uyu munsi ntubyite ko atari byo. Wewe biha umwanya, ariko ufise intererano uraterera intererano mugenzawe kuruta kumugwanya. Mwene data reka ndakubwira, hariho abantu watakaje, abenshi bariko barankurikirana, hari nabo wagize uruhara mu kugirira nabi, hari habo womoye, hari n'abazimanganya ubuzima bw'umuntu bakamurwanya kandi batamuretse ngo ejo hiwe n'imigambi afise ayishira habona. Uko biri kose naho yoba afise ibitameze neza mugabo harimwo n'ibimeze neza. Umuntu umwe niwe yari umurimyi, akarima imirima minini y'ibigori, inkende zikaza kuvyona akazirukana akazirukako mugabo ikinezera kuko ibigori vyari bihari, zaragira ivyo zitwaye n'ibisigaye, barazirukana ntizirye vyose mugabo ivyo zariye vyo zikabitwara. Umunsi umwe zikidoga ziti uyu muntu aratubangamiye, uyu muntu atumereye nabi, uyu muntu aratugoye, uyu muntu aratubangamiye. Munsi umwe hasohoka itangazo aterega yapfuye. Zigira iminsi mikuru, ziratamba, ziratarika, ziravuga ziti ntacu kazima rupfuye, Imana ishimwe rurapfuye, turaruhutse rurapfuye. Iminsi mikuru zirayikora, umuntu baramuhamba. Maze ku mwaka ukurikira inkende ziza kurondera ibigori, zisanga hari ibigori, hari ishamba, zirabazanya ziti ko ata bigori none. Barazibwira bati none uwahora birima ko yapfuye, mwashaka muce mukura ibigori hehe? Mwene data burya umuntu yapfuye, burya umuntu iyo umwomoye, burya umuntu iyo umurwanije hariho ivyo uba wiyononeye. Ushobora kumugwanya kuri kimwe kandi hariho vyinshi bigufitiye ikimazi. Mu budasa bwacu, reka ndababwire bene data, mu budasa bwacu umwe wese nakora ico ashoboye, umwe wese nakore ico ashobojwe n'Imana, kandi mugenzi we atera intege iciza, ikibi naca gikosore. Nawe wemere gukosorwa, nawe wemere guhanurwa, kuko ukuri kose ntabwo umeze nk'Imana. Imana niyo idahemuka, Imana niyo itihenda, Imana niyo bidacanga. Mugabo umuntu arashobora kuvangirwa, kandi umuntu arashobora kwihenda, kandi umuntu arashobora gukora ibitaroranye. Ntitwemerana mu rugo, nico gituma hari imiryango. Ntitwemerana mu kazi, nico gituma tudatera imbere. Ntitwemerana mu mashengero, nico gituma n'ishengero ry'Imana ritaje imbere. Umwe wese ashaka kwishira imbere, umwe wese ashaka gucinyiza abandi, umwe wese ashaka ko ari wamenyekana. Mugabo hamwe twokwiga ijambo umwami Yesu yavuze ngo kubw'icubahiro ngo umuntu ashira imbere mugenzi we. Yesu yicishije bugufi ku bwacu kugira ngo tumenyekane, kugira ngo tugire ijambo, kugira ngo tugire ubugingo, kugira ngo Data wa twese atwemere. Iyo tutemeranye dusuzuguza ijambo ry'Imana, dusuzuguza Imana yaturemye. Bibiliya yatubwiye ngo nuko mwemerane nkuko Kristo yabemeye, kugira ngo Imana ishimwe, kugira ngo Imana ishimwe. Amajambo y'Imana twasomye muri iki gitabo hariho muri Matayo, niho Yesu yavuze ngo, Matayo 11:2-8, Yesu yaravuze ngo nimuze mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje munyigireko, ngo kandi
nimwikoreze ingata yanje ngo umutwaro wanje urahwahutse, muzokoroherwa, muzomererwa neza. Turakeneye intunga ya Kristo kugira ngo imitwaro yacu ihwahuke, kugira ngo ibibazo vyacu bihere. Mugabo uko ukeneye intunga ya Kristo, menya ngo Kristo ari muri mugenzawe. Ubushobozi bwa Kristo bugaragarira mu bushobozi yashize muri mugenzawe. Wewe Kristo ntawe uzobona, mugabo Kristo uzomubona muri mugenzawe. Nico gituma ukeneye mugenzawe. Wabayeho kubera uyundi, wavutse kubera abandi, wize kubera abandi, uba ivyo ubayemwo vyose n'ukubera abandi. Ibintu vyose wita kugezeko wabishikanyweko n'inkomezi z'abandi, n'ubwenge bw'abandi, n'ubuhinga bw'abandi, n'ukwitanga kw'abandi. Ukeneye kwemera abandi uhereye kuri uwo nyene uri kurasuzugura. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Bene data, muriko murakurikirana ijambo ry'Imana, mbega uri kuraraba urugezo ugeza ko mu kwemera abandi nuruwe? Wemera uwo muvukana ku rugezo rungana gute? Wemera uwo mwubakanye ku rugezo rungana gute? Wemera uwo mukorana ku kazi ku rugezo rungana gute? Ubwo ntabo wakuyemo, ubwo ntabo wangaje, ubwo ntabo warenganije, ubwo nta nabo wishe kugira ngo bikunde. Reka ndakubwire, iciza Imana yagushizemwo ntugikabe ikibi. Komeza gukora iciza, komeza kuvuga ivyiza, komeza kugaragaza ivyiza mu ruhande rwawe. Jambo ry'Imana rivuga ngo mu ruhande rwacu twemegwe n'abantu, mu ruhande rwacu ngo tugerageze gushakisha amahoro ku bantu bose. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Hariho abantu canke ibintu kandi tubona ko bifise ngo umuntu umwe. Reka mbabwira akantu kamwe. Umuntu umwe niwe yariko aragenda asanga inzoka iriko izungurutswe n'umuriro, iriko irasha, itanguye gusha. Ayitegereje aravuga ati inteye akagongo, sinoyisiga uku ngo ipfe mbona kandi nari kugira ico nkoze. Aca aragenda, ya nzoka izungurutswe n'umuriro aca arayifata, ayifashe kugira ngo ayishiburire hirya, mugabo iciramurya. Imuri yaca kunkumurira muri wa muriro. Ati wa mugeserawe, nariko nshaka kugukiza, none uciye unkorera ikibi, urandiye. Aca aragenda aravuga ati ahubwo norondera ibindi vyatsi nkarundako igashihiye, kuko irakora ikibi. Mugabo akiriko aravyumvira, ijwi ry'Imana riramubwira riti ntukore ikibi, kandi wewe waremewe gukora iciza. Nubwo igukoreye ikibi, ariko yoyo mu kameremere kayo irakora ikibi. Mugabo wewe Imana yakuremeye gukora iciza. Ntuce rero wigana inzoka ngo ukore ikibi, kandi wewe Imana yakuremeye gukora iciza. Iyumvira ikindi wokora, mugabo uyikize, ariko ntuyisige mu muriro ngo uyikorere ico utaremewe. Haleluya! Maze uyo mugabo ariyumvira ati nivyo nabikoze nabi. Aca aragenda atora igiti arakizana, atuma ya nzoka mu muriro, acisha musi aho iriko irasambagirika, aca arayishibura, ashiburira hirya. Aravuga ati genda, kameremere yawe nukuryana, mugabo kameremere yanje nugukora iciza. Mwana data uri kuranyumviriza, kora iciza, nico waremewe. Kora iciza, nico Imana yagushiriyeho. Kora iciza kuko uremwe mu ishusho y'Imana. Namburemanywa kameremere k'Imana. Ntabwo waremewe gukora ikibi, kuko Imana si inkozi y'ikibi. Imana ni umukozi mwiza, ni umwizigigwa, ni umunyarukundo, ni umunyakigongwe, ni umunyembabazi, agirira bose neza. Jambo ry'Imana rivuga ngo niyo ituma izuba
rirasira ababi n'abeza, niyo ituma imvura igwira ababi n'abeza. Wewe rero bagahore, kora nk'Imana, kora nka Kristo, korera ubwami bw'Imana, serukira Imana mu isi, woye kuba agatetereza. Iri jambo ry'Imana niryo riri ku mutima wanje, ni jambo ryagutse, ni jambo riteye imbere, rivuga ngo mwemerane, twemerane, ntitwomorane, twemerane, ntidukuranemo, twemerane, ntidutotezanye, twemerane nkuko Kristo yatwemeye, niho Imana izoshimishwa. Reka ngarukiriza aha, kumbure nzogaruka muri iri jambo, nzogaruka ndaribandanye, ndakubandanirize iki cigwa gikomeye cagutse Imana yashize ku mutima. Ndakwereke ivyo ushoboye kandi abandi badashoboye, ndakwereke ivyo abandi bashoboye nawe udashoboye, umenye ko ari kubw'inyungu y'ubuzima bwawe no kubw'inyungu y'ubuzima bwa bene so. Imana ibahezagire kandi ibagirire neza, amen. Reka twongere dushima Imana. Mana uri nyenibihe, iri jambo waruzi ko ndarikeneye, waruzi ko mwene data arikeneye, waruzi ko isi yose barikeneye. Reka iri jambo rigendagende nkuko wabikoze neza, kugira ngo habeho abavuga, habeho ababitegura neza, habeho n'ababishitsa kuri benshi bari hafi n'abari kure. Uhezagire uwaryumvise akemera guca bugufi, uwari yarirukanye mugenzi we, uwari yarankanye na mugenzi we, uwari yarakuyemwo mugenzi we, uwari yarikuyemwo abandi, maze iri jambo rimusubize kunga ubucuti n'abandi, kuko yatakaje umugisha abatakiri ahageze yaba agifise abo yatakaje. Urakoze kubw'ijambo ryawe, uhabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Mwarahezagiwe, muje imbere cyane, amen. Waba uri umuririmbyi w'indirimbo z'Imana ubicishije mu midiho wa rap, R&B, pop, reggae n'ibindi, ukaba wifuza gukorera muri studio kinyamwuga ku giciro ciza cyane, inyishu yabonetse mu gisagara ca Gitega. Salcom Studio n'abahinga karuhariwe mu gukora umuziki n'amasanamu mu kibanza ca Kaka. Salcom Studio ibakorera amafilime asanzwe hamwe n'amaseri, documentaire, amapublicité, ibiganiro vyo kuri televiziyo, imanza zitandukanye. Hambavu ya Salcom Studio turafise Salcom Imprimerie, aho naho mushobora gukora no guhinyanyura mushira kutumenyetso mwifuza ku matase, ku dupira two kwambara, ku ngofero, ku maporteke, amakode kie, hamwe no ku masaha yanyu. Salcom Imprimerie nagakuru keza ku ma entreprise n'ama ONG mu kubakorera ibintu by'igitangaza, ama impression y'ama macaron, ama roloka, ama carte de service, ama dépliant, ama papier meni, ku bintu byose musanzwe mukoresha. Twababwira kandi yuko Salcom Imprimerie izobatunganiriza ama banderole, ama bashe, ama roll-up, ama drapeau, ama flyers, ama ex-stand. Salcom Studio na Salcom Imprimerie muyisanga mu gisagara ca Gitega, neza na neza hepfo y'isoko nkuru, ahatumberanye n'idandarizo ry'ivyahinguriwe mu Mutoyi.